Kazi inshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure yanyu JCTV turi kuwa 21 Gitugutu umwaka wa 2021. Uyu ni wa mwanya tugira tubashikirize amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Ugira yabashikirize akaba ari jewe nunze umwe Godefroid, nayo uri karatuma amasanamu n'amajwi bibashikira neza akaba ari Bienvenue tuyishemeze murahawe ikaze. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari izi zikurikira. Uyu munsi igenekerezo ya 21 Gitugutu wari umunsi wo kwibuka incungu ya democratie President Melchior NDADAYE. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Muri ano makuru muraza gukurikirana igice ca kabiri c'umwanya w'umutumire. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Uko umwaka utashe igenekerezo ya 21 Gitugutu ni umunsi wo kwibuka incungu ya democratie President Melchior NDADAYE. Ibirori byahimbajwe hano mu Burundi bikaba byatanguranye n'inkuka y'imisa yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi. Ibi birori bikaba byabandanirije ku ntatemwa ya nyakwigendera incungu ya democratie President Melchior NDADAYE. Ibirori kandi byari byatewe iteka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe, ari kumwe n'abandi bubahwa nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Niger, umukuru w'inama nshinga mateka, umukuru w'inama nkenguza mateka, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, umuhuza w'abarundi n'abandi. Bamwe mu bagendanye na nyakwigendera President Melchior NDADAYE baratubwira uko bafata uyu munsi, ndetse baratubwira nuko ico yaharaniye ariyo demokrasi intambwe igeze ko uyu munsi. NDADAYE yaravuga ati ni mwubahe itunga ry'igihugu. Umuntu wese yifuza gutera imbere. Mbe n'umuntu yotera imbere gute? Bwa buryo bwokoreshejwe usanga hari abantu bashaka kubyishira mu ruhande rwabo bonyene, abandi bakibagira ko abarundi bishoboka. Ni rero rimwe muri y'amajambo NDADAYE n'umugambi abanyafrode bakoresha mbere n'ubumisi abanyafrode gusagikanya ivy'igihugu biriho mu bitunganya neza mukabisagikanya. Ibyo byose rero biri hamwe ukagenda wubaha ukubahiriza agati ya muntu bivyara ica abarundi bakeneye uyu munsi bazokenera nejo, bakeneye hirya yejo tutarabaho amahoro ahari umuntu akidegembya arashobora rero gushira mu ngiro, arashobora kuvyaza bwa bushobozi yarondeye Imana y'Amerika buroderera kugira nawe ashobore kwitunga, atunga biwe, yongere mbere afashe n'igihugu gutera imbere. Igikomere uya muri demokrasi ni iki? Ni inzego. Hamwe inzego zikomera ata muntu n'umwe aza kujya mu hejuru y'inzego. Urabona ko Trump byamunaniye kubera inzego zikomeye. Aha mbere ngaca nibutse ijambo rikomeye uyahoza arongoye leta zo Amerika Obama yavuze ati Afrika dikeneye abantu bakomeye, ikeneye inzego zikomeye. Iyo ufise urwego nshinga amateka atakindi ruraba atari neza y'abanyagihugu, ukagira inama shikiranganje atakindi raba atari neza y'abanyagihugu, ukagira igisirikare gipolisi atakindi kiraba atari guteramira amahoro n'umutekano y'abene gihugu, atari guteramira amahoro n'umutekano yanaka gusa, usanga igihugu naho kugira ingorane gute kigenda kibona gikora. Naye ahandi demokrasi n'ukwamiza yifuza ko abahutu n'abatutsi n'abatwa bobana amahoro bagasangira itunga ry'u Burundi, bagasangira ivyo Burundi bufise haba mu kazi haba mu mibereho ya misi yose. Rero NDADAYE yari umuntu akunda abantu bose kandi yari umuntu aganira n'abantu bose. Iragiye adusigiye kamuhanje sinobivuga ngo ndabiheze, ariko nuko yadusigiye akaroro keza ko kubana amahoro nk'abonse rimwe, nk'abaremwe n'Imana imwe, kuko mu Mana ntihaba amoko. Rero iragi rya mbere yadusigiye nuko dukwiye kwirinda amacakubiri tukabana mu mahoro abahutu n'abatutsi n'abatwa. Icya kabiri nuko yatubereye akaroro keza mu gushira imbere iterambere ry'igihugu
no muntu yashima ko abarundi bobeshwaho n'ivyo babiriyuguya. Rero murabona ko abarundi bose bamukunda kubera imvugo ziwe nziza. Rero iragi rindi rya gatatu yadusigiye nuko dukwiye kuvugana na bene wacu amajambo y'ukuri atakinyoma gikwiye kuba mu kanwa kacu. Iragi twebwe dushigikira kandi dushira imbere nk'umugambwe NDADAYE twama tugendera eka mbere no mu karangamutima k'umugambwe wacu. Ni iragi yadusigiye ubwa mbere hoho ryo gukunda igihugu eka mbere no kucigura, guharanira ineza ya bose no kurondera ko umurundi yishira kizana agashikiriza ivyumviro vyiwe atagahotoro atagahato, agashobora kwitorera indongozi zimurongora uko avyifuza zikamushikana ku iterambere yifuza. Niragi rero twiyemeje kugendera kandi n'abandi duhamagarira ko bokwama barikurikiza kubera murabona ko ari niragi rikomeye. Yiguze Burundi ahasiga ubuzima asesa amaraso kugira ngo igihugu cacu gishobore kogorora, igihugu cacu gishobore kubaho muri democratie, abene igihugu Burundi bashobore kuba bashobora kugira ico bashikirije ku ntwaro y'igihugu eka mbere no mu iterambere baba bifuza bonyene. Intambwe tugeze ko inyuma y'imyaka 28 ni nziza cyane kubera namwe murabibona ko democratie yashinze imizi mu gihugu c'u Burundi kandi ni intambwe itazosubira inyuma. Tubandanye rero duharanira kugira ngo na ntaryo tugumye dutera n'indi ntambwe, tubandanye ahubwo tumutera iteka kubera nawe yarateye iteka abarundi bose aratwigura. Ibi birori vyarangijwe no gushira amashurwe ku ntatemwa ya nyakwigendera Melchior NDADAYE n'abandi bicanywe nawe, harimwo imva z'abishwe batashoboye kumenyekana ico bise martyr incungu. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka wa 2021 niho haba gusozera ihuriro rikuru ry'abakenyezi b'imboneza ryari rifise icivugo kigira giti bakenyezi b'imboneza nituje hamwe tugwanye gufungura nabi mu Burundi. Sofonihica Burundi niho yarari aratubwira ido nido. Ihuriro rikuru ry'abakenyezi b'imboneza ryasozerewe kuri uyu wa 20 Gitugutu umwaka wa 2021 rikaba ryari rifise icivugo kivuga ngo bakenyezi b'imboneza nituje hamwe tugwanye gufungura nabi mu Burundi. Iri huriro ribaye ku ncuro ya kabiri rikaba ryabereye mu kigo Odeka kiri mu gisagara ca Bujumbura, aho ryari ryatanguye ku munsi w'ejo hahise igenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka wa 2021. Ingaruka ziva ku gufungura nabi kwiterambere n'ubutunzi bw'igihugu, ivyerekeye gufungura mu Burundi, ingaburo ibereye ku muvyeyi n'umwana, icokogwa kuvyerekeye ingaburo mu Burundi hamwe no guhanahana ivyiyumviro kukungene hokingwa ivyo gufungura nabi. Ivyo nivyo vyaganiriwe ko kuri uyu munsi ugira kabiri. Ku bijanye n'ingaburo y'umukenyezi yibungenze, muganga Uribe n'ibitanga yavuze ko abakenyezi bibungenze bakwiye kwirinda kunywa inzoga kuko ziri mu bituma abana bavuka bafise ubumuga. Yongera asaba abakenyezi bonsa kuraba ivyo bafungura ko vyogirira akamaro abana bonka. Twavuze byinshi bikenewe mugabo aje tutari bavuze. Mbega umukenyezi yibungenze ko tuvuga yuko asaba gufungura neza, hari ivyo abuciwe gufungura. Ikintu ca mbere ngaho muri cacu abarundi gomba guhera ko n'inzoga. Umukenyezi yibungenze iyo anyoye inzoga umwana asanga avukanye ubumuga butandukanye, ugasanga afise utwitso dutoyi, ugasanga afise ukuboko kumugaye. Ivyo vyose biva ku ngaruka inzoga zishobora kugira ku mwana. Rero nk'umuhinga w'umuganga itamagara y'abakenyezi kirazira kikaziririzwa kunywa inzoga wibungenze.
mu ijambo ryiwe yashikirije umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye kuba iri huriro ryagenze neza, yongera ashimira abatumye iri huriro rishoboka, akaba yamenyesheje ko mu misi ibiri ihuriro ryamaze abakenyezi b'imboneza bize bongera barahanahana ivyiyumviro ku bijanye no gufungura mu Burundi, muri Afrika ndetse no ku isi, ndetse n'ingorane ziba ku gufungura nabi. Abakenyezi b'imboneza bakaba basabwe kurandurana n'imizi ugufungura nabi ku bana badashikana imyaka 5 kugeza mu mwaka wa 2025. Basaba kandi guhimiriza abene gihugu kumenya akamaro ko gufungura neza ku bakenyezi bibungenze canke bonsa, hamwe no ku bana badashikana imyaka 5. Uyu nawo ni wa mwanya tugira tubashikirize umwanya w'umutumire igice cya kabiri. Nowe Irankunda tumuha ikaze, niwe yayaze n'umutumire. Turabaha ikaze mu bigo vya JCTV. Mwakoze kudutumira. Ego murashobora kwidondora abariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Jewe nitwa Staninge Ndakumana, ndumuyobozi ajejwe kumenyesha makuru no gushigikira abatanga kori, ndi n'umuvugizi w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Ego mbega iyo muvuze kumenyekanisha no kuriha itagisi nyongera agaciro, muba mushaka kuvuga iki? Ni ihe migwi y'abadandaza irabwa n'iryo tagisi? Itagisi nyongera agaciro ni tagisi ni novuga nti n'amajambo aje nyene muri mu gihe cya vuba. Ni cigwa kirekire cyane, novuga nti mudukundiye tukazokigarukako, kuko itagisi nyongera agaciro hariho abarekuriwe kuyegeranya, ariko ku vy'ukuri mu majambo yumvikana itagisi nyongera agaciro irihwa n'umuguzi wa nyuma. Bisigure ngo iki? Ufashe nk'iyi telefone dufise ngaha, umuhinga no kuvuga ihinguriro rikora riravuga riti, riraraba riti, jewe amafaranga ntegerezwa gukora kuri iyi telefone, ndavye ivyo nakoresheje vyose iyi telefone izogugwa ibihumbi 50 dufate. Hanyuma leta nayo ikacivuga iti okay, aho onye hariho wewe nimba uzoriha ivyo bihumbi 50, je nshize ko 10% canke 18% kuri ico giciro. Iyo tagisi rero ni nyongera agaciro k'ico kintu, kandi ayo mahera iryo hinguriro ritegerezwa kuyazana mu kigega ca leta. Urumva rero wa mumwe n'ihinguriro abika donc yinjiza ivyo bihumbi 50, hanyuma gategerezwa kuzana muri leta 18% y'ivyo bihumbi 50. Niyo tagisi nyongera agaciro. Mbega itangwa nande? Je ndakunda kubwira bene gihugu nti mu gihe cyose ugiye kugura ikintu nibagohe fagitire, kuko bataguhaye fagitire abagomba kunyegeza ibintu byinshi bijanye n'amakori n'amatagisi, harimwo niyo tagisi nyongera agaciro. Kandi wowe umukonsomatere uwaguze ubwa nyuma isabuni, ifanta, itelefone, impuzu, wowe uba wayarishe mu bisanzwe, itagisi nyongera agaciro uburungikanye wabo badandaza ati njanira muri leta, njanira kwa leta. No kuvuga rero tagisi nyongera agaciro muri make ni abajejwe nabo rero kuyegeranya mu bisanzwe ucuhera hariya muri izine. Urumva wewe arafise ingene aranguza iyo tagisi nyongera agaciro ibiriko, n'ubundi arafise ingene arangura batwita aba grossist, abadandaza banini gushika ku badetaya. No kuvuga barafise ingene ico giciro kiza kiraduga ufatiye kuri ibi nyene, kuri iki giciro cifatiro cyo hasi cyo muri no kwita muri izine canke ingene ikintu cinjiye. Uko niko bikora. Hanyuma tugiye sinzi yuko ngira ngo, ariko tugiye mu itegeko nibirebire, kuko hariho imigwi y'abantu bategerezwa kwegeranya iyo TVA nyene bakayizana, hanyuma bakaza barayisubiza uko nyene muri iyo no kwita muri iyo sirikwi yo kudandaza. Ego nibaza yuko ngira ngo mu majambo mbere yumvikana uko niko itagisi nyongera agaciro
ikora. Ego ikindi kibazo haraciye igihe umupaka w'u Rwanda n'u Burundi umupaka w'abajabuka n'amaguru wugaye mbega ntaco vyoba byarahinduye ku makori mwatoza kuri iyo mihora. Ku biharuro ikigobere gifise gushika ubu nta ngorane nimwe ku biharuro ku mwimbu ikigobere cinjiza gushika uno musi nta kibazo twovuga ngo kijanye n'imbibe z'u Rwanda no Burundi. Nibaza yuko naho twovyita tuti kuvunika bantu abadandaza bavunitse baramenye ingene bacumbagira imipaka iruguruye yindi niyo mu kirere abantu bara mbere mu bisanzwe hari hasanzwe n'imipaka yaho ntiyari isanzwe ari imipaka ikomeye cyane gose no twavuga tuti irinjiza ibintu byinshi cyane gose umupaka w'Ikobero uhagaze neza cyane gose hiyo imugina n'ahandi aeroport no muri za Rumonge hose ibidandazwa biraca yatangorane no kuvuga udaciye hari kuri ya mipaka araca n'ahandi kandi bigenda neza ku biharuro nta ngorane umwimbu wifashe neza cyane twibaza yuko bizobandanya uko. Ego haravugwa ko OBR heruka kuduza makori ku bintu byinshi ari no cyo ngo catumye ibidandazwa biva hanze bizimba byo bari byo ivyo sivyo ayo makuru siyo kuko icambere no kubwira OBR siduza makori n'amatagisi. OBR ishira mu ngiro amategeko ya leta ajanye n'amakori n'amatagisi. Jewe rero ndiko ndasoma neza amategeko agenga amakori n'amatagisi yahinyanyuwe mu mpera z'ibihumbi 2020 nta kori na rimwe rishasha ririmo. Nta kori canke itagisi nshasha irimo ahubwo batanze umuco ingene umuco n'intumbero ingene ahubwo twozibira no kwita amaspekulation canke abantu ingene abantu baguma bazunguruka amategeko naho bace bavuga ubu kubera tabihengera ibikiriho by'amategeko kuko urazi yuko abantu iyo hariho igihengeri citegeko canke kitavuzwe aca avuga ati mbwira ingingo itegekanye iki ubu rero kubera novuga nti ibihengeri vyazibiwe n'amategeko mashasha hari niho nibaza abantu bace bavuga ngo hari amakori mashasha habanamba nta makori mashasha hari ngira ngo no kuri iki kibazo nyene munkundiye nkaza niteguye n'amategeko n'amakori ingene amakori yarari n'ingene ari ubu unye kwerekana yuko atangorane nimwe ihari yerekeye amakori n'amatagisi mashasha. Ngira ngo vyofasha abakurikirana i televiziyo yanyu no kuvuga rero nta kibazo nta makori mashasha hari nta ngorane nimwe ihari ahubwo ikibazo ni mbega abatanga kori kubera ikibata ariko badakurikiza ayo mategeko kuko uco usanga umuntu dufate yategerezwa kuri itariki 15 hanyuma kirekera ntaze kumenyekanisha no kuriha aje kuriha canke tumufashe canke akiza nawe nyene nukuvuga icambere abanza guhanwa hari nahaca yita ngo nirindi kori ego hanyuma abanje guhanwa hanyuma agaheza kariha rero ivyo yategerezwa kuriha kuri ya tariki reka ndaguhe nka kandi karorero nk'ubu ibigezweho iri tagisi yo gusubiramo amabarabara ni redevance routière mu gifaransa niko yiswe bitegekanywa n'itegeko rigenga amafaranga leta iriko irakoresha tuguma twigisha bene igihugu bafise imiduga n'amapikipiki tuti nyabuna nimuze murihe iyo tagisi yo gusubiramo amabarabara nkuko bitegekanywa n'ingingo y'umushikira n'itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha hamwe n'ingingo y'umushikiranganje. Ubu rero inyuma y'itariki 31 z'ukwezi kw'icumi ari nayo tariki ntarengwa kugira abantu twese tuzobe twarishe ko twese turimo iyo tagisi imodokari pikipiki ego amatukutuku nukuvuga inyuma y'itariki 31 umuntu atazoba arariha abapolisi bashobora kuzomufatira amadokima kubera ntazoba kwije dokima kuba adafise mu kujya gitazi cha obere ntazoba kwije dokima kugira ashobore kugendera mu ibarabara. No kuvuga rero uwo muntu azobanza
uko ndabizi bagufasha udafise document zikwiye muri police baraguca amande hariyo amategeko bijanye no kutabufise document zikwiye hanyuma bamaze kumuca amande bazomubwira ati genda urihe muri obere kuko amande yose arihwa muri obere hanyuma amaze kuriha ayo mande yuko afise document zidakwiye acaza rero kuriha ya redevance uwipikipiki yategerezwa kuri ibihumbi 10 azoriha ibihumbi 15 ni kwitegeko ribivuga harenga ko 50 kwijana uwategerezwa kuriha uzo amakamyo manini bategerezwa kuriha nk'umuriyoni azoca ariho umuriyoni n'inusu uravyumva urumva bamuciye amande muri police hanyuma aje kuriha muri obera asange hagiye ko nandi mande ndabizi neza yuko abantu bazoca batangura kuvuga ngo ahubwo amakori yidugije n'incuro zitatu mudufashe rero kubwira batanga kori umwe wese icategerezwa kuriha namwebwe muri iyi televiziyo ikori ku mishahara no kuvuga utaje kumenyekanisha hakiri kare ikori ku mishahara y'abakozi biwawe urumva abari amakosa urimwo no kuvuga rero twirinde kuja mu ikosa mu vyerekeye amakori n'amatagisi kuko ibihano vyavyo nivyo biruhisha gusumba kubikora. Ego tubashimire cyane kubona mwatwitavye muri kino kiganiro. Nitwe tubashimira murakoze cyane kubona mwaduhaye akanya twizeye yuko tuzogaruka. Ego kandi turabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima hama ikiganiro umutumire cyahari umutumire kigarukiye hano nibaza yuko tuzosubira guhura mu kiganiro nk'iki ku munsi wejo murakoze. Nino kuri kino kiganiro c'uyu mutumire dusozereye amakuru twari twabateguriye kuri no munsi tubamenyesha ko imbonesha kure yanyu JCTV muisanga ku mbuga ngurukana bumenyi nko kuri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter mwanditse akajambo JCTV naho ubutaha.